Reka amakuru tubafitiye kuri no mugoroba tuyahere ko yagezeho ijya nino kwisi duhereye ku mugabane wa Afrika ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi aho umupolisi yishe abantu batandatu inyuma yo kubica nawe arica. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma arabandanya nino nkuru. Uwo mupolisi yarashe umugore we amwicira mu rugo rwabo mbere yuko hava atwaye imbunda y'akazi yo mu bwoko bwa Kalashnikov agiye kwirashisha abandi bantu bane nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe iperereza muri Kenya ribinyujije ku rubuga rwa Twitter. Ryavuze ko uwo mupolisi yari yariye karungu atakigendera ku mabwiriza y'akazi asanzwe amugenga. Francis Wahome kuri ubuyobozi bwa polisi mu karere ka Dagoretti ko muri Nairobi umurwa mukuru yatangaje ko hari abandi bantu babiri babikomerekeyemo. Yanze kugira icyo avuga ku cyateye umupolisi iyo myitwarire, gusa yavuze ko iperereza rikomeje mu ibanga kandi ririmo ibintu byinshi adashobora gutangariza abanyamakuru. Umuturage w'akarere ka Dagoretti witwa Lamek Alaka yavuze ko mbere yuko umupolisi amesha urusasu ku bantu, imodoka ikekwa kuba iya polisi yabanyuzeho ihagarara iminota 20. Nyuma uwitwa Ben asohoka afite imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov ahita yisharija abameshaho urusasu. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko kugeza ubu uyu mupolisi yari asanzwe akora akazi neza kandi ko imyitwarire nk'iyi itari yarigeze imugaragaraho. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko abaturage baho byabereye batwitse amapine mu gikorwa cyo kugaragaza uburakari bw'ibyabaye. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezeho igeni no kwisi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya nayo yandi ndebutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube, Instagram na Facebook y'ijwi rya Amerika ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ari mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi aho leta y'ico gihugu itangaza ko abanyororo 38 ari bo bahitanywe n'umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Amashirahamwe atandukanye arimo kwahuje n'abanyororo ba Rusimvye bo yamara bemeza ko abahitanywe n'uyo muriro atawuramenya icawuteye bashobora kuba barenga 50. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye yatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye ijwi rya Amerika ko umuriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije ijwi rya Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi byahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje bane w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyesha makuru igitigiri c'abahasize ubuzima. Kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe, 38 bose bitavye Imana. 12 bitavye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bavundana bakaba nyene basohoka. Hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose. Amakandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru vy'Igitega baciye baza kuvurirwaho. Naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare yagiye gutabara abanyororo, avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi kwico gitigiri gishobora kurenga cyane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Ico bikoze Bazombanza yavuze nico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro. Leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingurana iteka abitavye Imana. Sida nta n'ikintu cyavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa. Biragaragara yuko byavuye kwitwa tume twita installation anarchique bagenda bakwega amajana gasingiwe wenda jana hirya no hino ko yashaje telefone cyangwa dutara hirya no hino ama n'inzu mane zari zizavuba cyane. Amariyo cyo kitakeza kiyaduka hacaduka harasha cyane rwose katokombera. Nubwo byashitse mu ijoro twakengurutse kuko uraza abantu 1500 babuganye ngaho bizikaduka ijoro gitumbuka tega zikarizo mwumvise umwanya wo gukengurukira Mukama kuko byashobora kuba bidusumba. Aha bamwe mu banyororo bemereye ijwi rya Amerika ko gutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodokari kizimya umuriro bita kizimya mwoto kirahashika.
kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere y'uko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosiye arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganji w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamwo amadosiye hamwe n'ibitabo vyanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cahiye. Maître Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe ryigenga Tourneau la Page akaba no mu runani rw'abashingwamanza Kavib yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko hakwiye kuba amatohoza yihuta yigenga. Mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentare atariyo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntaworeka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba ku bindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungerewe canke yubatswe. Iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20. Ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 gushika uyu munsi. Abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'1926 ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abanywanyi b'umugambwe UNC mu gisagara ca Bukavu bazindutse bihereza amabarabara bishimira irekurwa rya Vital Kamerhe atwara uyo mugambwe. Ejo kuwa mbere ku mugoroba niho ubutungane bwa Kongo bwategetse ko ku mpamvu z'uburwayi uyu yahoze ari umukuru w'ibiro vya President Tshisekedi ari kugwa vy'agategekanyo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri no nkuru. N'abaturage b'umujyi wa Bukavu biganjemo abayoboke b'ishyaka UNC. Mu birango by'iryo shyaka baragaragaza amarangamutima batewe n'irekurwa ry'uwo muyobozi wabo. Nous sommes très ravis par rapport à cette libération. Twishimiye cyane irekurwa ry'umuyobozi wacu wa Kivu y'Epfo, umuyobozi wa Kongo yose. Turishimye rwose, yari yarabivuze ko arengana n'ubutabera burabigaragaje. Et la justice elle-même a montré qu'il est innocent. C'est un rêve qu'on attendait. N'indoto twari dutegereje twese, ubu rero zibaye impamo. Mbere na mbere turashimira Imana isubije amasengesho yacu kuko ubutabera nyabwo ubu buvuye ku Mana. Bitewe n'uko Vital Kamerhe yari afunze, ibintu byinshi byari byarangiye. Abarimu ntibahembwa, abanyeshuri ntibiga. Vital Kamerhe ngwino uhora abana bajye ku ishuri. Umwanzuro w'urukiko rusesa imanza uvuga ko bwana Vital Kamerhe arekuwe by'agateganyo ku mpamvu z'ubuzima bwe butameze neza ngo abashe kwivuza. Icyakora abamushyigikiye bagasaba ko arekurwa mu buryo bwuzuye. Mbere na mbere turi mu munsi mukuru kuko Imana yasubije amasengesho yacu, ariko kandi ntibirarangira. Turashaka ko batangaza ko Kamerhe arekuwe byuzuye bitari iby'agateganyo kubera ko n'umwere. Ibyo nibabigaragaza. Turashimira perezida wacu Tshisekedi kubona yatekereje neza akarekura umubyeyi wacu, ariko kandi nakomeza dufashe bamurekure mu buryo bwuzuye, banamubwira umwere bigaragarire abaturage bose. Bwana Vital Kamerhe wafatwaga nk'umwishyikira wa Perezida Felix Tshisekedi wanamufashije kwiyamamaza mu matora aheruka yatawe muri yombi mu buryo bwatunguye benshi mu kwezi kwa kane kwa 2020. Arekuwe nyuma y'umwaka urengaho amezi hafi 8 afungiye muri gereza yo ku murwa mukuru Kinshasa. Kuri bamwe mu badafite aho babogamiye batekereza ko irekurwa rye rishobora kuba ari iturufu ya Perezida Tshisekedi mu matora atahateganijwe mu mwaka w'2023.
Bwana Pascal Muruta Amisi n'umwe muri abo. La libération de Vital Kamerhe, irekurwa rya Vital Kamerhe riraza kongerera imbaraga n'umuvuduko ubwato bwe buganisha ku matora. Biriya mbibona nk'uburyo bwo gukorera hamwe no gutekerereza hamwe uburyo butegura amatora. Kandi Perezida Tshisekedi arabizi ko ari ingufu nyinshi kuri we kubera ko Kamerhe ni umuntu umufasha cyane. Turabizi twese ko bamye bakorana, yabaye umuyobozi w'ibiro bye, muri make kuri we n'izindi mbaraga. Pour lui c'est une force. Itabwa muri yombi rya Bwana Kamerhe ryari rishingiye ku inyerezwa ry'amafaranga hafi miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika yaragenewe imishinga y'ibikorwa by'iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi yakekwaga kugiramo uruhare. Mu kwezi kwa 7 kwa 2020 nibwo yaje guhamwa n'ibyaha bifitanye isano na ruswa no kunyereza umutungo, akatirwa gufungwa imyaka 20. Icyo gihano cyaje kugabanywa mu bujurire gishyirwa ku myaka 13, afungwa akozeho umwaka urengaho amezi 8. Abayoboke b'ishyaka INC rya Vital Kamerhe bamye bafata urubanza rwe nk'urwa politiki, bavuga ko ari umugambi wa Bwana Tshisekedi wo kumukura mu rubuga rwa politiki. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisata c'impunzi ubu naho bamwe mu Barundi bari mu makambi atandukanye y'agategekanyo yo muri territoire ya Uvira muri Kongo basaba ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi HCR na Komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi muri Kongo kubavana muri izo kambi zitandukanye barimwo. Zimwe mu mvo bashira imbere nuko ngo atamashure y'abana azirimwo. Inkuru y'umenyesha makuru wacu muri Uvira Vedaste Ngabo. Bamwe mu bavyeyi bo mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira barimo bamaze imyaka 2, abandi amezi agera kuri 2 muri izo nkambi, bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo abana babo batiga mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika Demokarasi ya Kongo umaze amezi 2 utangiye. Habyarimana Egide na Niyonzima Goreti bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange, barasaba ishiramwe rya HCR na Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ko zabimurira mu nkambi zirimo amashuri kugira ngo abana babo bige. Aba bana nabo bakiri batonyi uno munsi nabo harageze ko batangura ishuri kuko bahora bigiyo bahora uno munsi bicayaho ntaco bariko barakora. Turasaba ko nabo twese tworonka uburenganzira nk'abandi bantu n'izindi mpunzi zose, tukiga tukaja mu nkambi natwe tukazova mu kazoza keza tukakorera igihugu nk'abandi. Ikibazo c'abanyeshuri no kuri dushaka ko abana natwe biga kuko urabona ni benshi bari ngaha batiga taco bakora, urumva bagumye bicaye ngaha nibwo bwabusuma bw'abana bo bakaba mayibobo bakaja no mu zindi ngeso mbi nyinshi. Mu gitondo abana bakora iki kubera batiga? Nta kintu na kimwe urumva bakora no kuguma nyene bayerera nk'uko nyene kubera batiga, ariko biga urumva bifite akamaro. Muri izi nkambi kubera abana babo batiga hari abo usanga bari kuzerera mu mihana y'abaturage b'abakongomani basabiriza ibifungurwa ndetse n'imyambaro yo kwambara. Shimimana Rodrigue ari mu kigero cy'imyaka 13, iwe na bagenzi be 6 twahuriye mu mujyi wa Uvira bafite amasashi arimo amafu bahawe n'abakongomani. Mukavimvira nta mashuri dufite twigako, kandi igituma rero guseka nironke ibyo mfungura bagwa kugagarika mukirirwa umunsi umwe mwijana nk'ibyo mfungura n'amabura y'icatuda tugaseka tugatashe twoda icyo twofungura mu ijoro. Rero mugenda musegaye ini murongo nino Karamabenge gato nk'ubufu tudakurarira harigura n'ubwo bufu imboga zikakugora ukagimboga tukavuma dukora ko bwicu kararira ubwo bwinye twakoreze mu rose. Gusa ababyeyi b'abana twasanze mu nkambi y'agateganyo ya Sange bashimangira ko uko kutiga kw'abana babo bifite ingaruka zikomeye kuri kazoza kabo. Muri make ikibazo cy'abana ngaha, abana bariho benshi ariko kubera taho baredro nkabo kwigira biratuma usanga abana bama bagenda mu mihana, ugasanga bariko baraja konona ibintu by'abakongomani nk'imyembe cyane cyane nako ihari, bigaca bituma twobaho nabi n'abakongomani kubera abo bana badafite ishure, ariko baronse ishure aho bo kwiga umwanya munini bawuba ko kwishuri bakaza kuva kwishuri basanga ise yamaze kuva kurondera ico bajya, bigatuma byo dufasha. Nk'ubu turi ngaha urabona tuba tufise abantu bakiri bato kandi bariko bararenza imyaka yo gutangira kwiga, muga mu gihe baba batangiye kwiga bari ino tukaba hageze igihe dushobora ko duhunguka bashobora gushobora amashuri bageze muhira. Mbona kuvuga rero ko umwana amaze kuba atigiye ino akamara kugira imyaka yegeye haruguru atarataha mu Burundi, ageze ubundi ntabashiga iterambere ryiwe rigacaripfa kubera ko bivanye n'ukuntu batagize icyo badufasha mu bijanye n'abana tuba dufitemo.
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impunzi z'abarundi zirenga 300 ziri mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zizigisha abana baza ari uko zajanywe mu nkambi ya Murongwe kuko nta mashuri ari mu nkambi z'agateganyo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa impunzi z'abarundi zigera ku 44,000.